ku barimyi numva umengo mwidoga henshi mbega iyo mugiye mu mabanki kuko nibaze ko ibimukora bikeneye umutahe munini muri banki naho umurimyi n'umudandaza bafatwa cyo kimwe no kubwira obidishanje hari banki ugenda uvuga usaba ideni uti nshaka kurima bati ntitukwizeye bakayikwima cyo byaranshikiye nayo nkene amahera kanaka kandi ufise ibi byose yego bati ivyo by'uburimi toka ati ntasubira kuvuga urumva umurimi bw'iwacu nta assurance bugira ikindi naco mbega uburimyi mu buzima bw'igihugu busigura iki ifo kubanza kumenya uburimyi mu gihugu busigura iki bategerezo ko mu burimi agaburira igihugu sabe ideni kugurisha isima n'usaba ideni y'ukurima y'ukugaburira abantu internet yategeza kubimwe nico gituma ubu leta nimenye yuko hariho aba partenaire jewe gushira kuri 2040 ahubwo je mbona ko ari kure nibikure bo gushira imbere ariko kugira ivyo bishoboke ni kintu kimwe tubanza kwiga bagahamagara abantu bakavuga ukuri mbega ni kubera iki ubu hariho ubukene tukabizirikana mbega turuku kubera iki tuca tugico twita igiti c'ingorane arbra problem bisigura igituma turi uku hanyuma rero turatugira iyo mbono ya 2040 tuzwifuza igihugu kimeze uku kugira bishoboke hari ibintu Okay, yes. Tubaramutse tubifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze hiyongereka amagara meza n'amafaranga. Omudishajima uno munsi ndi mu ntara ya Makamba. Ego niho tugendeye no murimyi yabunyoye. Benshi bamuzi nka WAJAMA. Yashinze Ikigo WAJAMA CENTER. Hajya mutango kigwiza imbuto. Natanga gwiza imbuto kurumva ni mu burimi tugwiza imbuto cyane cyane. Ego. WAJAMA base benshi bakoze kuri WAJAMA. Yego. Ariko usanzwe witwa Alexi Manirakiza. Alexi Manirakiza. Yego. Voilà. Dushatse rero no munsi tuganire muri kino gisata c'uburimyi. Mutarino uburimyi bwaho bisanzwe bimeze gute? Budimi no bwifashe neza cyane gose kuko ino uburimyi babufata nk'igikorwa gitanga ifungurwa bakongera bakagira ico twita agriculture de marché ni gikorwa gitanga n'amafaranga sico kimwe n'abanyabutuca n'abanyamugamba oya ahino ico umuntu arimye aca kigurisha kugira ngo akivyaze mu ibindi ntabwo ari ukurima utwo umuntu yifuza oya ino bagico bita agriculture de marché nokuri yego ya okay ino none gamuta isi yaho iramira isi ngahino muri Makamba novuga nti iri mu masi amera cyane mu Burundi mbere iyi ntara ya Makamba hari ico yisangije kuko iri muco twita uburere butanu ico twita zone agroecologique hariho intara kama y'imbo hari intara kama ya Buragane hari intara kama ya Kumoso imbo novuga nti Nyanzarake Buragane ni muri Makamba n'amabanda Kumoso ni Kayogoro Bututsi ni Vugizo Mumirwa ni hirya hagati ya Nyanzarake na Vugizo ni Mumirwa turi kumwe hanyuma mbere no mu Kibago hari gace gatowe novuga nti Kamugamba bisigura yuko ahi Makamba turi kwije mwe mufite zose bivuze ko no kurima bisha bishoboka ari byinshi byose ku isoko y'Imakamba uhasanga ibintu byose. Okay. Okay. Wewe tugusanze muri kino kigo cawe ca WAJAMA Center. Duhere kuri ivyo biti wegamiye. Yego. Ibiti abantu bekora biraba mengo ukwibaza ko ari biti cimeza. Mugabo ukabona ko ahubwo biri indani mu nzu. Nibi nibikoriye. Yego nkuko bivuze jewe nibagikubwira jewe ndi umugoronome wa kera ariko umugoronome w'umurimyi aha rero nariyumviye kunoteza imbere umwuga wanje muganize arico gituma nacenja mu burimyi ibi rero bikora iki rero ubwa mbere narimye ndi mugwiza imbuto w'ibigori cyane cyane ibyo cyane nkora
ibi biti rero ni byo kumisha, c'est pour le séchage, kumisha ibigori. Urumva ibigori bizocika imbuto ntivyanikirwa hasi, bitegerezwa gufatirwa kugirirwa isuku. None kirazira kuvyanikira mu kuzuba? Ego byo vyanira kuzuba, ariko bituma bica vyuma n'ingoga. Ariko ngavyuma neza buke buke bigata amazi, bikaca bishobora kuzoca tubihurungura bimeze neza. Okay. Ego. Wow. Umunekara biraba mwarubatse muratera kamakoma gushika hejuru. Ego. Naho se muronka muti ibigori gushikana hejuru. Ya haraho hasenda gusima bikabasha rwakaba hatoye. Kuko ngacu bakwanikira itonzi shika 200. None wimbuye nk'itoni 30 sha bibi ngorane. Ni handi ucu usanga wegeranije. Rero ibi nukuri biradufasha kugira ngo dushobore kwanikira umwimbu wacu neza. Yego. None ino mwavuze ko mwebwe imbuto zose zihaba. Kubigori yo muri myega muta nabonye umenga ino abantu bararima hanini muceri. Yego. Ikigori kirafise isoko. Ibigori nibaza yuko mu Burundi banabo gira ibiharuro muri anagesa makami shobora kuba arizo bayatanga iri muri mu ntara zatanze ibigori vyinshi. Kuko ngaha iyi myonga dufise turimwamwe muri umuceri, ariko mu nyuma nkubaza baje kwimura umuceri baca batangura kuritegura ikirimo c'ibigori n'ikirimo c'ibijumbu, mbere ni ibintu byo twita imboga, iro bavyita imboga boga. Wow. Okay. Hama uno ko mwavuze gucyonye ko hasanzwe hamira kandi abantu bakaba babifata nka business. Abanyagihugu batoye barashikirwa none. Abanyagihugu barashikirwa cyane gose kuko urabona nk'ubu nka twebwe dukoresha abanyagihugu. Nkuko wabibonye wabonye abamama batamakazi bariko baratora, niyo batora bafise Imana yahezege kugira bamenye gutora imbuto neza, nibo turadukoresha. Bishigura yuko nk'ubu tumuhemba 5 ku munsi, ntumba yuko abucisha bukura mu cibo. Yego. Okay. Turi bake bashobora gutanga ku mwaka akazi ku bantu bashika 3,000 bishika 5. Urumva? Bisigura yuko ngaho uyu mugambi wacu ya entreprise yacu ifasha abantu benshi. Yego. Ni nk'uruganda. Ni uruganda rukomeye kuko abantu ufise nk'hegitari zishika 10 ukabakoresha kuva kurima, kubagara, kwimbura, kwanikira, gutora, usanga ukoresha abantu benshi cyane gose. Yego. Je no cangira rero ikibazo. Ko hamera ikibazo ni ikihe gituma mu Burundi none tutikwiza mu ifungurwa? Neza cyane rero, neza cyane gose. Mbega mu Burundi uravye abigoye bakagira nguko bibaza ko ari bangaye. Ni bakeya cyane gose. Ni mparugwa. Ugasanga natwebwe naho tugira uwo mugambi nitworohezwa dufashwe nk'abo bandi barimyi, ariko dutanze akazi ku bantu benshi tukagaburira abantu benshi. Arico gituma ko mwaramutse mushika ngaha vyari bikenewe nimba dushaka kugwanya inzara, kuko no kubwira homme du changement hamwe hogira gushaka mu myaka 2 myaka 3 kibazo c'inzara cyo catore umuti. Bigenze gute? Bigenze guto. Ubwa mbere na mbere harakwiye yuko habi biharu hamenyekana koko abarimyi nyakuri. Kuko ubugiye aho kwibarabara abantu biri bataco bakora birige banyugwago bo mubaje tukora iki ngo je ndi umurimyi. Ukamenga umurimyi ni wa muntu wari we wese. Donke udakora mu biro cyangwa udafite akazi kare. Yego, cyangwa woba kibira akazi gatoya n'umurimyi. Ariko rero nk'ubo biharuro bati koko abarimyi nyakuri ni bangahe? Dufise bangahe? Igihugu ifise bangahe? Ko ntago hejuru bariko baraba benshi. Hanyuma rero abo bantu leta ikacitse tukavugana. Iti rero leta iti nk'ubu dufatiye abene gihugu dufise mu gihugu cyose. Kugira bafungure hakenewe nk'ibigori amatoni umuriyoni nk'akarorero. Bati none umuriyoni mwoshobora kurima? Ni hahandi ucukora uziga isoko kuri garandi.
hamwe uja muri banki ugasaba amahera uti jewe mfize leta yanumye itona amajana 2 ntegezwa kuzirima muri ico gihe kubera wewe wowe urima uzifise isoko uri garani bica byoroha no mu bindi bihugu niko babikora ariko ivyo kugira bishoboke hazomenyekana abarimyi baribo ni nkuko ntoguhena nk'ubo bavuga bati tugira uwo mugambi leta igira uwo mugambi hari ubundi azoca yitangarize ngo naje nobikora atarasanzwe birimo rero twari dukene gusaba leta ibanze tumenye tugendere ga Mr Alexi ko abadandaza barafite amashirahamwe n'abagwiza tunga barafite donga amashirahamwe abahuza mwe mu burimyi habuze rero ubwo si mwebwe mutuba mushiraho ishaka namwe mwihuza mushiraho ishirahamwe bahuza Monsieur du changement ivyo uvuga nivyo ushima batandaza batunze kubera twebwe kiretse jewe njanye nk'ivyo bigori ku isoko umudandaza ambwira ngo ndaguhaya sije mvugi ibeyi ni wanshingira ibeyi ariko mudandaza imaze gushika mu minwe yiwe ageze kubigurisha avuga ati ngurisha ya no kuvuga ashinga igiciro kabiri ashinga igiciro kabiri igiciro cyo kugura n'igiciro cyo kugurisha nivyo none ubu murimi azokwisununura gute uvuze uti mbega bari nimwoja hamwe nukuri vyari bikwiye ariko turasabagiye muri buryo hirya no hino ariko umuti kugira ngo tuzogwanye inzara koko byari byiza ko abarimyi leta idufasha kugira dukorere hamwe nk'ubwo FDC hamwe FDC riko ryadufashije cyane gose ariko rero turakenewe yuko turadufasha kugira ngo leta tuyisabe nk'ibintu bimwe nk'ayo mashini y'ukurima urumva nituba tuvuga ngo itugabire ariko itworohereze tuyigurire urumva ikatwereka ati nk'ariya abaserukira Uburundi hanze bakamenya ko ne bakorana n'abari ageze hariya ati nze kurondera amahinguriro akora amatracteur azimbuza cyatubwira twigurire nayo leta idufashe gusa contact kumenyana nuko ushobora bishika ngaha nivyo dusaba gusa none ni icifuzo none mwarakigerageje kiranga turagerageza ariko rero giye dufise ubushikirangaji bw'uburimyi n'ubworozi urumva nibaze tuyage kuko ikibazo c'inzara nkiwanje nta nzara mfise ariko abanyi barazifise bisigura yuko leta yitwa ari umuvyeyi ifise abana bashonje iki twebwe kurondera natwe kugira ngo dukorane yego mutanze umuco wumvikana uyu munsi muri ko muraraba ikindi gamutama mwebwe muri bakeya nkuko mwabivuze mwemeye kuja muri kino gisata yego hoko uyingo kije muri yo beshi habuze iki n'abanyamitaye kugira mu mbere bashirimo ibibuze ni byinshi haco bita klima ituma abantu abarimi bakora kuko nko mu Burundi turacabubuze ibigega by'ukubika mu bikwije ntuzeye les normes no kubwira nkuko nimba narimye ibigori nivyo ndi umurimi ariko nkubu noronka nk'isoko ikongo y'amashu candima amashu kubera iki hariho nk'ibintu bijanye na imboga birimbuka cyane gose urumva bikaca bivyara umusaruro n'ingoga urumva nk'ibi bigori nubu ndabifise ariko yaba haca bari ubuhinga bukubihingura bikavamwe ibindi urumva byoca tugira cyo twita urukurikirane nyongereza machine de valeur bikaca umwe wese ahari akagenda runguka ariko rero cyakindi byo ntibishoboka kuko wamukomeresa ashaka gucinyiza wande wamurimye amushingira ibeyi ashaka yongere ashinga ibeyi agurishako kugira ajye umuntu muyage neza mwemera ko mungana mukaca muyaga mwumvikana yego ko barimyi numva umengo mwidoga henshi henshi mbega iyo mugiye
mu mabanki kuko nibaze ko ibi mukora bikeneye umutahe munini muri banki naho umurimyi n'umudandaza bafatwa cyo kimwe no kubwira obidishanje hari banki ugenda uvuga usaba ideni uti nshaka kurima bati ntitukwizeye bakayikwima je byaranshikiye nayo nkini amahera kanaka kandi ufise ibi byose yego bati ivyo by'uburimi toka ati ntasura kuvuga urumva murimi bw'iwacu nta assurance bugira yego ikindi naco mbega uburimyi mu buzima bw'igihugu busigura iki ifo kubanza kumenya uburimyi mu gihugu busigura iki bategerezo ko mu burimyi agaburira igihugu ni nk'umuvyeyi riga ntiyategerezwa kuhagarikwa gufatwa cyo kimwe usaba ideni y'isima usaba ideni kugurisha isima n'usaba ideni y'ukurima y'ukugaburira abantu interineti yategeza ko bimwe nico gituma ubu leta nimenye yuko hariho aba partenaire abo bikorana kugira ngo ishobore kugaburira igihugu urumva hayibwira amabanki ati wewe nakujya bigirwa mu bindi bihugu umuntu harimaga azwi inyungu 5% 3%. No kuyagira jegera ariko naheze amashuri ngira memoire nakora no muri Egypt wewe urumenje ni ukabuhejeje ishuri bakwereka itungurima bakaca baguha imyaka 3 do grâce atakintu nakimuriha urumva kandi uri gukoresha ideni ryawe yego leta urumva bari subvention ameze imyaka 3 utariha urumva inyuma y'imyaka 3 gucatangura kugira inyungu y'ibice 3%. Kubera iki bavuga bati uyu ariko ayigaburira igihugu bon okay no bikomeye mutama uyu munsi mutama Uburundi dufise imbona kazoza ya 2040 na 2060 ariko hari abavuga yuko n'abahinga baravyemeza ngira namwe nk'abahinga mu gisata cy'uburimyi niko mubizi ugira ngo iruhande yo kugerageza kwiteza imbere mu bindi bisata byose bibanza mu kwitunganya mu kuntu bafungura aho hantu yiri kuriyumvira iyo mbona kazoza woco propose iki nkamwe uno munsi leta iguhaye ijambo ati Mr Alexi tubwire dukora iki ugira imbona kazoza mbere ntituze twirwe turanayishira twashiki twatunze gose jewe gushira kuri 2040 ahubwo je mbona ko ari kure ibikure bo gushira imbere ariko kugira ivyo bishoboke ni kintu kimwe tubanza kwiga bagahamagara abantu bakavuga ukuri mbega ni kubera iki ubu hariho ubukene ni kubera iki ubu dushonje kujya nakaja kwa muganga batagwaye amavyigo ayagwaye kubera ibi nibi igituma diagnostic ico kintu tugiye tutaragitorera tuzoba turiko turagira indoto reve ariko boje hamwe akabati ni kubera iki turi muri ubu bukene ni kubera iki hari izingorane donc mimbo burakubera iki ukubera iki kandi imvura igwa kandi amatongo ariho kandi abantu bariho kandi ni kumera haramera yego ni kubera iki nico rero gikenewe jewe nkuko nabikubwira urumva nagize bakwe ndiga ikintu yo bita pipe mboni yo ngada gutergura vision kugira ibishobore haco bita kuzirikana icuri urumva barundi twatiza kuzirikana ico turi ubu tukabizirikana mbega turuku kubera iki tuca tugico twita igiti c'ingorane arbra problem bisigura igituma turi uku hanyuma rero turatugira iyo mbono ya 2040 tuzwifuza igihugu kimeze nuku kugira bishoboke hari ibintu bitegerezwa gutorerwa umuti waravuze ko amusome muhimbura do kumuceri c'est-à-dire ubwo byahavuye ubu turiko tugira umuceri umuceri sasa nk'ubu turabona uzavo variete imwe iyi ni variete ya kabiri iyi miceri ntisa
Nkuyo witwa gute ujya nawe witwa? Iyo mu Kirundi twebwe abarimyi bazi ko umuceri witwa kigingi. Okay. Ni variete yo muri Izabu. Iyi nayo ni variete hybride y'abashinwa. Okay. Bari bakuzana. Hama nk'ivyo bibido navyo cyo bikoresha. Ibi bido novuga ni nk'ibigega. Ibigega bibikamwo ibigori canke ibiharagi bitabungisha kandi nta muti dushiramwo. Nta muti dushiramwo. Ntashaka kuzamo bwabo ko kubita ubunyundo. Oya bunyundo ngaha rero turuzuza hanyuma rero tuvyujuje bisigura yuko kariyo kaca gapfa kubera kaca kabura oxygene. Hageze yuko dukurayo nk'ivyo dufungura tuba twacishije hejuru ariko mu gukura ducisha ngaha. Hariho twugurura tugaca hanyuma twugurura bikaca birengana tugaca duhejeje tugaca turumya nta ngorane. Wow. None muta ahamora uko muna ari gisare kinini kandi kirekire uja hejuru. Muri umwimbo mwinshi ngahana. Nk'ubu muje duheruka kugurisha ibigori twarashoboye kugurisha muri Anagesa nk'itonzi shika 20 z'ibigori. Urumva haniho wabonye ibigori dubikura hariya byatwara byanikiye tukabihurungura duberungura niho tuca tubisha mu mifuko tuca tubizana ngaha. Yego umwimbu wose tuca tubika ngaha yaba umwimbu yaba amangre yabikira byose tubika ngaha. Okay.